Imana yampaye teme kandi n'Imana yayimpaye sindigisha kenshi ngaha ariko ndibuka ubwa mbere twavuganye kubibera ku musozi w'Imana iyo umuntu aduganye na Yesu. Haleluya. Ubwa kabiri nigishije kuri bya biseke 12 ibiseke 12 bikigaburira abarundi kandi bizokwama ntibizokama. Haleluya. Uyu munsi ngira nigishe kuri teme ivuga ngo data aracakeneye abakozi. Haleluya. Ayo majambo nayakuye muri Matthieu, no musi turazunguruka gatoyi muri Matthieu. Muri Matthieu 9, Matthieu 6 verset 10 niho havuga n'iryasengesho ngo ubwami bwawe ngo ubwami bwo mwisi bube nkuko ubwami bwo mwijuru buri. Haleluya. Ariko twese turabona ko ubwami bw'isi butarasa n'ubwami bwo mwijuru. Haleluya. Bisobanurwa rero ngo data uyu munsi ariko arabwira abari ngaha na au centre na aux extrémités, data aracakeneye abakozi. Haleluya. Tuza gusoma amajambo muri Matthieu 20 dans 1 à 16. Ndaza gusaba umuntu azi gusoma neza ikirundi, tusinza kuvuga ko byinshi. Mwe muyera yamaze kubaganiriza, mwe muyera ari muri mwebwe. Haleluya. Mwe muyera arabahagurutsa uno munsi ntimuza gutaha uko mwahora. Amen. Abahora baza gususurutsa intebe no kumviriza indirimbo ziryoshe za CL zirimwa amavuta. Abahora baza kuraba apoti ngena simbagurika ariko arigisha. Abahora baza kwihweza neza Lopez umuririmbyi umuramyi. Abahora baza kuraba impuzu nziza abantu bambara uno munsi birahinduka. Haleluya. Mateka cha 20 turasoma gwera ku murongo wa mbere haravuga ngo ubwami bwo mwijuru busananye n'urugo azindutse kurondera abamukorera mu ruzabibu rwiwe. Ategeranya n'abakozi ku munsi kubaha idenariyo abarungika mu ruzabibu rwiwe. Nko ku isazi 3 aragenda abona abandi bihagarariye mu kaguriro ataco bakora. Nabo arababwira ati namwe nimugende mu ruzabibu ndabagerera ivyo mukwiranye. Baragenda. Yongera kugenda ku isazi 6 no ku 9 agira kuno. Kandi nko ku isaha 11 aragenda abona abandi bihagarariye arababwira ati mbega ko mwahagaze hano umunsi wose ataco mukora. Baramwishura bati nuko atawa turaritse. Arababwira ati namwe nimungire mu ruzabibu. Bugorovye nyanuruzabibu abwira umukoresha wiwe ati hamagara abakozi ubagerera ingero zabo utangurire mubo hanyuma gushitsa kuba mbere. Abaje ku isaha 11 bahabwa idenariyo imwe. Abatanguye kare baje kugira ngo abatanguye kare baje bagira ngo bageregwe ibirenze ariko bahabwa idenariyo imwe nabo. Bayahawe bidodomberanye n'uruzabibu batabaherutse kuza bagakora isaha imwe gusa. None kubaringanije natwe twacumukuye umurango wose no mu ndugumba. Nawe yishura umwe muri bo ati mugenzi wanje sinkugiriye nabi ntitwemeranije idenariyo imwe. Fati yawe ugende uyowo hanyuma nagombye kumugerera nkawe. Hari kimbuza kugira uko ngomba mu vyanje cangize ijisho ribi kuko jewe ndi mwiza. Uko ni kwa binyuma bazoba bimbere kandi abimbere bazoba binyuma. Amen. Haleluya. Iryo ni jambo ry'Imana. Navuze ngo teme nayikuye muri Matthieu 6 verset 10. Muri irya verset ni ryasengesho ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bikoreke kwisi nkuko bikoreka mu ijuru. Haleluya. No munsi wewe nanje aho tubaye duhere mu miryango. Iyo uravye mu muryango wawe ibintu ingene bimeze. Iyo uravye reka mfata abagifise papa na mama canke nabo muri impfuvye aho murerewe canke aho mwiga ahantu hose uri urabe uraza gusanga ubwami bw'Imana butarashikaho. Uraza kubona ingorane mu miryango. Papa mama hari utuntu bagishikurana bataratahurana. Iyo turavye les jeunes couples tubona ingorane yuko aba jeune couple atarabo ngaha mu ishengero basigiye bafise plan B ya divorce.
ngiye kuvuga amabi yose nkagenda nkavuga abajene nkamwe aho bari barononekarira. Ninde atazi umujene ahangayikijwe n'urumogi? Ninde atazi abajene bari mu nzira zibi? Ninde atazi abajene babesha? Ninde atazi abajene bariko barakora ibibi bashobora kuja no mu masasina? Ninde atazi ibintu aho hanze biriho? Bigaragaza rero ngo ubwami bw'Imana ntiburashika mw'isi. Ubwami bw'Imana ntiburamera, ntiburamanuka ngo bushikeho. Nico gituma data wa wundi muhejeje kuririmba, wa munyenkomezi, wa munyarukundo, wa wundi adutabara, wa wundi aduhitiro, wa wundi atuvyura, wa wundi atureka tukaruhuka, naho tukiririmba, naho tugira ibiki, aracabona ko ubwami bwa data ntiburagera mw'isi. Haleluya. Rero nico gituma nagomba kubabwira ngo uyu munsi wewe waje uno munsi uyimvire ngo mbega jewe ndi hehe. Abakozi hari igihe twihenda tugastigmatiza bamwe tubona ngaho imbere, abasibo bakozi kumbure baritavye. Nabo nyene nagira ndababwire ngo namwe iri jambo ça vous concerne. Nitwagera hariya ku nsozo turabona ngo abatanguye kare bababaye hombe cyane, kuko ntibatahuye ihamagagwa ryabo, ntibatahuye ko gukorera data ari privilege iruta amafeza n'amazahabu bohabwa comme récompense. Haleluya. Ntibabitahuye ngo harabaje kare mu gatondo cyane, ngo yaragiye arabarondera abahamagara ati nimuze mu nzabibu zanje. Inzabibu naho nababwiye iyo miryango tubamwo, naho twiga, naho tugira ama business yacu, naho tuhwezesha amaso tukabona, naho twumva ibiriko birabera. Haleluya. Ni hariya muri Iran twumva abariko baricana, c'est partout. Haleluya. Rero ubwami bwa data buradukeneye. Amen. Hariho rero abo mu gatondo je namanyumvira mbega nitavye ryari, ariko tumenye langaje y'Imana ntiburira, turacari ku murango. Ku Mana ntiburira, turacari ku murango. Rero jewe ndibuka ko nakijwe 91 Yesu aranyiyereka. Yesu aranyiyereka. Nico gituma mubona ngitena. Haleluya. Ndacatena kubera Yesu gusa. Amen. Yataba Yesu sinzi ko mba nkiriho, sivyo Gloriose? Sinzi ko mba nkiriho, ariko Yesu aracanzigamye. Amen. Unabona ingene ngenda gahoro ngaho bansegura bamfata ukuboko, ariko ndacazigamwe. Haleluya. Kandi ndashumva mfise inzara n'inyota yo gukorana na Yesu. Haleluya. Jusqu'au dernier souffle. Haleluya. Ubundi abagore ba 67 ans baba bari muri retraite baryohewe, uri kurarya agapension kawe neza, unywa amata ugira iki. Amen. Ariko biragashira, sinzi iyo vyonjana. Numva ari iteka gukorana na papa. Haleluya. Numva ari iteka kuba mpagaze imbere yanyu. Haleluya. Kandi hari abandi bambwira ngo ndacari jeune. Haleluya. Arabambwira ngo ndacari jeune. Amen. Haleluya. Muri Yesu ntidusaza. Amen. Muri Yesu turiyubura. Haleluya. Muri Yesu umunezero wacu nta kiwutwara. Haleluya. Muri Yesu umubiri uri kuravuza induru, Yesu arawuhwamika. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero yaraduhamagaye, ariko rero ashasanga hari biriko biracika hajya muri quartier ubamwo, n'est-ce pas? Hari biriko biracika hajya muri famille yanyu. Nta matongo bariko barapfa none wewe wahamagawe uri kurakora yiki kugira ubanguranye. Yesu ashimwe. Data aracakeneye abakozi nuno munsi. Amen. Ntibiratungana, ntibimeze neza. Haleluya. Aba mama turakunda kenshi vraiment kuba muri comfort, kandi ko Imana yaturemye. Iyo umugore yashajije neza kambara agashiramo akarato kiba gatambuka neza, uravyumva nyene n'aka makeup kafashe neza, ucumenga niyo bonheur. Haleluya. N'abantu bakubona bagasiga barahindukira ati Mukaropezi yashajije kweri. Haleluya. Muka apotre yashajije kweri. Haleluya.
nukuri ni vyiza cyane, ni vyiza cyane, ariko twarahamagawe ngo tuje mu murima. Haleluya. Mu murima, sinzi ko mu murima tugenda dushajije. Nibaza ko ari ugukenyera. Haleluya. Nugukenyera nyene zikaguma. Haleluya. Abamama rero tumenye ko ahantu biriko biracika cyane, ahantu biriko biracika gose ni mu ngo, ni mu mago. Nama ntangara ingene ushobora kugira comfort wawe mwe na monsieur mukagubwa neza hariya ku muvoisin, ukumva umenga ntacyo wokora, ukumva umenga nta jambo gihumure wojanayo, ukumva umenga nta gaseke karimwe ibiro 2 vy'umuceri n'ikiro cy'umunyu sindabizi byo wojana, kugira ubere ku rukundo rwa Kristo. Haleluya. Data aracadukeneye mu murima wiwe. Amen. Araryoherwa nuko abonye ko muryohewe n'umugabo wawe n'umugore wawe, ariko yaragutumye kugira ujana ubutumwa. Amen. Hari abantu bakwiyumvira ngo batumwe n'abatubona imbere. Pas du tout, pas du tout. Bagiriye ubuntu gusa barabitahura. Ariko rya jambo ri muri Matthieu 28 kuva ijya verset 19-20, nukuri havuga ngo genda. Haleluya. Niryo jambo Yesu yampaye ncihana. Haleluya. Sindarinzi ko umugore ashobora guhagarara imbere y'abantu, ariko Yesu yarabingize. Haleluya. Narinzi ko ari ivy'abagabo, narinzi ko twebwe twoguma twicaye tukumviriza nka kurya twabonye bavuga muri 1 Corinthiens, Paulo abibwira abakorintokazi, ariko hariya hari bitagenda neza. Haleluya. Abagore bahagarara nabi ico gihe. Haleluya. Abagore bitwara nabi, bari bafite ingeso mbi. Bamama, abagore b'ingeso mbi ntibakwiye guhagarara ngaho imbere. Haleluya. Ariko umugore yakiriye Yesu ntabakira umugore. Amen. Muragonye bamubona ko ndi umugore ngaha, ahandi umuntu w'Imana gusa. Haleluya. Yesu ashimwe. Amaso yanyu yuguruke abone ko ngaha c'est pas question de sexe, c'est vraiment l'onction. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Naje nari nihenze, nabonye wa mudamu mwiza ariko aradirija ngaha, mugombonye amavuta muri ko ndavuga nti akiri umugore asanzwe hage sinahora ndayamubona ko. Haleluya. Ariko kubera yari ngaha nayamubonye ko. Haleluya. Amen. Rero twarahamagawe. Umuntu wese arahana amatwi yiwe akamwumvisha abantu bariko baratukana, abantu bariko barakritikana, abantu bariko barajaruzanya, abantu bariko baravuga ibintu bitari byo. Menya ngo warahamagawe parce que tu entendais ça ne va pas. Haleluya. Hanyuma rero ngo ku isaha ya gatatu yahamagaye abandi. Hanyuma isaha sita n'ahantu arahamagara, arabwira ati ko mwicaye ngataco muri ko murakora namaki ko mwicaye. Amen. Sinzi ko yo bari ko araturaba araba hariya, akabaza bariya basore na bariya ko mwicaye namaki, mwabuze ico mukora. Ati ingo mukore ndaza kubaha ingero mukwiranye. Amen. Ico gihe abambere babwiye ngo ndabaha merci, ndabaha idenariyo imwe ku munsi. Haleluya. Hanyuma abandi mu nyuma ntiyababwiye idenariyo, yabwiye ngo ndabaha ivyo muberanye. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko arabaza rero muri kano kanya ko mwicaye, hari hawe yatumye batanguye gukora, muga ariko arabaza ko wicaye hari iwawe n'amahoro. Ni bon. Hari ya wiga n'amahoro, nta batrisha bariho, nta burabona canke nawe uracatrisha, ko wicaye ngaho namaki. Arongera akabaza abamama n'abagore nabivuze, n'amahoro hajya mu kibano ko mwicaye, ko muraramye, n'amahoro. Ni bon, bimeze neza. Acara bahagurutsa ati nimuze namwe ndabaha ivyo mukwiranye. Gushika aho ashika ku bandi ngo twebwe nta waturarise. Mwumvise kwishura umwami w'abami ngo twebwe nta waturarise, nta waduhaye akazi, nta waduhaye kiraka, nta numwe yatubwiye ati nimuze namwe. Abona baryari ba 11 kuko abo mu gatondo 3, 6, 9 abo bose bamaze gushika mu murima. Uburongo 11 naho nibo bishuye nabi, bishuye nawo umwami arabirengera, acababwira ati namwe mwabuze ikibabwira, jewe ndababwiye nimuze mu muzayi wanje hari ivyo gukora. Haleluya. Amen. Hari abari muri mwebwe bavuga ngo twabuze ikiraka, ngo twabuze uwaturarise. Abakobwa
nta bakobwa murabona bari hanze batari ngaha. Abakobwa bari hehe mbega bari ngaha? Abigeme, amen. Nta bakobwa bari hanze b'ingeso mbi muzi. None mwicaye ngaha muri ko mukora iki? Hariho abacambwiye ati twebwe tuzi ko turi abakoriste, twebwe tuzi ko turepeta kenshi, n'est-ce pas? Murarepeta kenshi kandi n'amajwi mufise, vous avez des voix angéliques, murafise umwanya wo kurepeta. Ariko hariya hanze naho, hariya hanze bimeze gute? Bariya mwigana, bariya mukorana. Abamama bari hehe? Abamama n'amahoro. Mwema ariko atembera ko muri ngaho namaki, ko mwicaye, ko muri ko muratera inkuru. Ça va? Mu bavoisin bimeze neza, abana banyu bimeze neza. Ça va chez vous? Rero data avuga haguruka, yacu muguma mwicaye, arabahemba, igihembo kiriho. Haleluya. Yesu ashimwe. Les pasteurs, ça va? Bimeze neza. Mu mashengero pasteur nkamwe, ça va? Bimeze neza. Hariyo urukundo, hariyo gusangira twose, hariyo gusenga, nta ma concurrence, nta ma competition, nta ma jalousie. Les pasteurs, ça va? N'abatanguye mu gatondo arababaza. Yesu ashimwe. Amen. Rero aravuga ngo hageze guhemba. Hageze no kuvuga 18h igeze. 18h yacu ntiragera bene data. Ntiragera. Najewe ntiragera. Ndacari muri 17h le soir. Alléluia. 17h. 18h igirigere. Acha ha recommandation uwo bakorana hemba. Ngo rero cette fois-ci mu guhemba. Umviriza abasha. Ngo abanyuma abari umutangura guhemba. Mubaha idenariyo. Mugende mukurikiza par ordre ni décroissant, par ordre décroissant. Muhere ku banyuma gushika muze guheza kuri babandi ba mbere baropeza. Mukubahemba. Rero babonye abanyuma baronse idenari imwe, bacha batangura gupapa ati wow. Bwa bundi naho yatubwiye idenari imwe agira turengereze. Oh, surprise négative. Bacha basanga nabo nyene baronse imwe. Bacha batangura iki? Nigiye kigora abantu kwidodomba. Bega basha. Wa mwami nuko akora. Iyumvire vraiment reka dufate apôtre Kevin. Yaronse vision, le visionnaire. Mukaba mwaje mumwita ngo numuvyeyi nanje ni papa. Hageze guhemba. Bagahera ku muntu umwe aje gutora instrument muri imisi ya nyuma. Ati barujya muherako. Hama muze guhereza kubatanguye. Apôtre akajabona aronse denariyo imwe. N'abandi bose bamugora babwira ubutumwa, abandi bose. Mwumva bitagoye gabasha bene data. Ariko nagira mbabwira. Umwami wacu ntameze nkatwe. Vuga umwami wacu ntameze nkatwe. Muri Esayi 55, sinzi ko yahadusomera gatoya. Esayi 55, urabe verset 8 et 9. Yesaya 55 murongo w'umunani aravuga ngo kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro vyanyu kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje niko Uhoraho agize. Mbere nk'uko ijuru gitanguye isi niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu n'ivyiyumviro vyanje vyitanguye ivyiyumviro vyanyu. Haleluya. Ivyiyumviro vy'Imana ntaho bihuriye nuko twebwe twiyumvira. Amen. Soma na Ephesiens 2:8-9 nyene. Abanyefeso gice cya 2 umurongo w'umunani aravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Haleluya. Mwumvise ko bitavuye ku nkomezi zacu, bitava no mu bikorwa vyacu. Haleluya. Mwumvise ko ivyiyumviro vy'Imana biranyuranye n'ivyatwebwe. Haleluya. Ubuntu bw'Imana buraza bugafata uwanyuma karuwe bugira uwa mbere. Haleluya. Babandi batangura mbere ntibatahuye ubuntu bw'Imana. Biyumviriye ngo n'ubwinshi bw'ibikorwa
ubwinshi bw'ibikorwa bakoze, amasengesho, kwitanga, haleluya. Ariko Imana irabereka ati wewe watanguye wabwizwa kumenya ubuntu bwanje. Mwibuke wa mwana w'icangazi, mwibuke rero wa wundi mwene wabo ingene yagize ishari, uwari yazimiye agarutse aragira ishari kubera yamaze ngo imyaka akorera se, ngo se ntiyari bwa kwigere na rimwe ngo afate ikimasa ngo amuhe ngo agire umunsi mukuru n'abagenzi biwe. Arashavura kubera mwene wabo yari yazimiye azimurutse. Murumva umuntu nuko ameze. Ariko Imana ubuntu bwayo, haleluya, vuga uti ubuntu bw'Imana burampagije. Nukuri jewe narabaye desu numvise abatanguye ingene bidoze kandi bamaze igihe kinini amasaha menshi cyane bari sous la protection divine, bariko barakorera muri protection divine. Kandi ico gihe bakora nibaze ko hari udukorasyo baza bararonka bagakora bakaguma aho hantu, kumbura ivyari kuza bihiga bo hanze ntivyari kubashikako kubera bariko barakorera umwami, haleluya. Bari mu buntu bw'Imana budasanzwe. Ariko babona les choses matérielles, mama we ngo denari imwe niyo bampaye koko kuva mu gaturuturu nkora gushika 18h. Aho rero umucangiro ni wavuga ivyo bintu, haleluya. Twebwe ntiturabacangiro, haleluya. Ninda shaka impembo nini irushiye abandi wa munsi aza guhemba, ninde yumva azoryoherwa n'impembo irusha iy'abandi? Nakirize nca muha 10000 francs. Ninde ari umupasiteri muri Canada akunda kudutesta cyane, ava ngo ukishura ndamuha $10 bakagira competition. Amen. Nanje rero ninde yumva keneye impembo nini irushiye abandi papa niyaza guhemba? Nakirize ndamuha 10000 francs. Aha, ubuntu bw'Imana burabakwiye, haleluya. Ubuntu bwa data burabahagije, haleluya, haleluya. Murumva mu bwami kwa data nubwo wokora amasaha menshi ni honneur n'ubuntu bugiriwe, haleluya. Si question y'ivyo aguha, haleluya. Si question y'ivyo aduha canke ataduha, amen. Yaba biruko Paulo yari kuba yarademissionye, ako Paulo ngo yarasigaye aryoherwa na persecution, haleluya. Irasigaye aryoherwa umushishura, haleluya. Ariko akagumwa acabwira abandi ngo ndababwiye ngo munezerwe mu mwami, haleluya. Ngo kandi abisubiyemo, amen. Aho yababoshwe ntagahengwe babamuhaye, amen. Tunezerwe ivy'ubwami, haleluya. Tunezerwe gukora mu murima kwa papa, haleluya. Tutiteze impembo aza kuduha, amen. D'ailleurs umwami yari yavuze idenariyo imwe gusa. Murumva ko c'était insignifiant kwa hari kugira ngo abereke ati ingo munkorere muraronka akaruhuko iwanje, amen. Kandi gukorera Imana no kwikorera, haleluya. Yiri kurakorera Imana uri kurikorera, amen. Hariho abantu bamaze kushika aho hantu bafise passion yo gukorera Imana, Yesu ashimwe, batarindiriye ko bahemba, amen. Yesu ashimwe. Rero ngo babandi ba mbere ngo Imana ikibabwira ngo none ngo sinabasezeraniye denari, sinababwiye imwe mu gatondo, none simbahaye ivyo nabemereye, none ko ndi mwiza mushaka ndeke kuba mwiza ngo mpembe uko nshaka nawe baje inyuma, haleluya. Rero tugira umutima w'Imana, haleluya. Tuve muri iyo ntambara yo kwa social le matériel n'umuhamagaro, haleluya. Azotugaburira n'inyoni ngo zibayeho zitiganyira, amen. Inyoni zirabayeho zitiganyira, amen. Kubera iki? Kubera zaramaze kubona ko kwiganyira ntacyo vyobigira. Ntizubaka amazu ariko zifise aho zirara, amen. Kandi inyoni ntiziyoza ariko ziri propre, haleluya. Hari ibintu byinshi tugenda turabira ko vyodufasha gukanguka bene data, amen. Rero iri jambo niryo numvise no basigarana masaha make impava ngenda kurira indege nsubira iyo navuye, amen. Ariko amen.
hariya iri jambo ndabigije nibaza ko ariho no ridevelopa cyane nkari babwira ko data akidukeneye mu mirima. Amen. Navuze nti igihe cyose uzumva desanvapa, igihe uyihweza ukabona ibintu kabigaya, igihe wumva ibintu bitari ivyo, menya ngo ndakenewe muri urya murima, ni jewe nkeneye. Amen. Rero ntituze kwicara, ntituze gususurutsa intebe gusa. Aha hararyoshe dimanche iyo tuje dufise intahe, hararyoshe cyane iyo tuje kwambikwa inkomezi, hararyoshe iyo tuje gutega amatwi cy'Imana itubwira, ariko kuva lundi tugasha tumenya ngo data ari umurima nshakamwo. Haleluya. Yesu abahezagire. Rero ngejeje ngaha kubera umwanya. Imana ibahezagire cyane kandi ndabakunda cyane. Amen.